Barundikazi inshuti z'Uburundi, tubanje gushimira Imana mushobora byose yaduhaye igihugu ciza camye kirangwamwo abagabo nyabagabo ari nabo batugiye imbere mu rugamba rukomeye rwadushikanye ku ntaye kwikukira. Igihe twariko twigina isabukuru y'imyaka 50 Uburundi bumaze buhabuje intaye kwikukira, twaribukije abarundi ko igitabo twandikamwo amazina y'intwari kitaruzura. Tubasaba kubandanya bagaragaza ubutwari n'ubuhizi, kandi turashimishwa n'intambwe tuteye ko muri iyo ntumbero. Hari uwo kwibaza ati mbega ni kuki twama twigina uyu munsi uko umwaka utashe? Inyishu si yindi, tuzokwama twigina kuko ukomorewe ahimbagwa kurusha uwagabanye. Kuno munsi rero turamutse duhimbaza imyaka 56 irangiye duhabuje intaye kwikukira kw'igihugu cacu, iruhande yo gutamba tugatarika twigina kwishira no kwizana twahabuje, ni akaryo keza ko kwibuka abiguze Uburundi bose, abo tuzi nabo tutazi, duhereye ku mugano wa Rodoviko gwa Gasore n'umushikangoma wa mbere Petero Ngendandumwe. Nitwo kwirengagiza kandi intwari nka Ntare Rushatsi Cambarantama na Ntare Rugamba dukesha igihugu c'u Burundi, hamwe na Mwezi Gisabo yagiye imbere abarundi mu kugwanya umuzo w'abakoroni. Aha twomenya ko abakoroni b'Abadagi baduhekuye abarundi barenga 5,000 mu ntambara yo kugwanira intaye yo kwikukira n'ubwigenge bw'u Burundi. Turifurije umunsi mukuru mwiza abarundi bose aho bari hose, tutibagene abanyamahanga ba mu gihugu cacu. Muhimbaze muzirikana ingene abakurambere bacu baremesheje urugamba rutari rworoshe, ukaburabuzwa, bamwe bakicwa, abandi bakangazwa, abandi bagapfungwa, ariko ntibacika intege, bararwana kandi bararutsinda. Uyu munsi rero mu kanyamuneza kadasanzwe dusangiye twese, tuhimbaza twisunze iki civugo: dusimbataza intaye kwikukira mu kugendera ubumwe n'ibikorwa byo soko iterambere. Barundikazi inshuti z'Uburundi, kuvaho abakoroni b'Abadagi bashikiye mu Burundi mu mwaka w'1896, intaye kwikukira yarahungabanye. Mu mwaka w'1903 hoho byarunyutse. Amasezerano y'ikiganda hagati y'umwami Mwezi Gisabo n'abakoroni b'Abadagi yatumye Burundi bunyagwa intahe Ijambo, iteka nitekane bwari bumaranye imyaka n'imyaka. Inyuma y'Abadagi hakurikiye abakoroni b'Abirigi mu mwaka w'1916, nabo nyene baza basongera isibe. Uretse gucugwa bufuni na buhoro, kurima ntiwimbure, hakimbura abakoroni. Ubukoroni bwarateye ingorane mu mibano, ikitavuzwe rero no kuburabuzwa. Ico ababaje abarundi gusumba ibindi byose kwabaye kwa kwijambo mu gihugu cabo. Ingingo zerekeye igihugu n'abene gihugu zose zigafatwa batagishijwe inama, tudasize inyuma isahugwa ry'ubutunzi n'isinzikazwa ry'agateka by'abarundi, eka no gusenyura inkingi Uburundi bwari bwubakiye ko nk'ururimi n'indero kavukire ishira imbere ubuntu n'ubutungane. Ingaruka mbi z'amahano, akabi n'akabibi byazanywe n'abakoroni mu Burundi ziramaze imyaka irenga 100 zibonekeza mu Burundi. Uko abarundi binanata ngo bazivemwo, niko abakoroni n'abampemuke ndamuke atako batagira ngo basubize Burundi mu ihumbi. Turakenguruka ko umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi uri ku kivi, amabi yakozwe aje hagaragara maze abarundi bamenye ingaruka z'ubukoroni. Turakenguruka kandi ivyavuye mu mwiherero w'inama nkenguzamateka wabereye mu ntara ya Makamba, Inyanzarake ku magenekerezo ya 14 na 15 Ntwarante mu mwaka 2018. Abakenguzamateka basavye ko umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi wokorera no ku bukoroni, kandi twayifashe nkama. Abarundi babizi rero bitegure kugira babibushikirize. Twame tuzirikana ntaryo wamwibutsa ngo igiti ntigikora mu jisho kabiri. Barundikazi inshuti z'Uburundi, kugira dushobore
kuhabuza intahe yo kwikukira twagize imana haboneka abarundi bakunda igihugu cabo bemera kucigura. Izo mfura z'Uburundi zarazirikana neza ko igihugu ubwigenge n'ubwene igihugu atari ivyo kwanjanjwa ko baraheza baremesha urugamba bagwanira kugira ijambo mu gihugu cabibarutse. Babikoze mu rune rw'intamenwa bahemuka bahabuje intahe yo kwikukira. Intahe yo kwikukira ntiyanezereye abansi b'Uburundi kuko bobo yabakuye amata mu kanwa. Nico catumye baduhekura imfura n'imboneza nk'umugano wa Rodoviko gwa Gasore, umushikirangoma wa mbere Petero Gendandumwe, umwami Ntare wa gatanu Karoli Ndizeye, umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye, umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira, General Adolphe Nshimirimana n'abandi benshi. Nico gituma dutegerezwa kwama turikanuye kubera uwo mugambi ugayitse batarawuheba kandi baca mu nzira nyinshi. Byose bakabikora mu ntumbero yo kwamiza Uburundi mu ihumbi. Amaraso y'izo ncungu n'ay'abarundi isinzi baziherekeje aho kubera iciru n'ikimazi Uburundi yaje kuvomera imbuto mbi macakubiri yabibwe mu bene Burundi n'abakoroni. Gutyo amarira n'amaganya bisaga Uburundi na cyane cyane mu myaka y'igihumbi n'amajana 1961, igihumbi n'amajana 1965, igihumbi n'amajana 1972, igihumbi n'amajana 1988, igihumbi n'amajana 1993 n'inyuma yaho. Uko abansi b'Uburundi bakomeza kubwimbira icobo niko Imana y'u Burundi yarushizaho kubucira icanzo, gutyo Burundi burapfunywa ariko ntibwapfa. Inyuma yo guhabishwa ntibuhababuke, Uburundi bwarahagurukanye ubugabo burikukira. Mu gutsimbataza intahe yo kwikukira, abarundi bari kubisagashi baraganira basha ku masezerano atandukanye hamwe n'iyindi migambi y'iterambere iriko irigishwa mu gihugu mu bisata byo kwivuna abansi, umutekano, intwari bereye, ubutunzi n'ibindi. Barundikazi, inshuti z'Uburundi, birakwiye kandi birabereye ko twidagadura, ko twishima tukishimiriza kubera intambwe tumaze gutera kugeza uno munsi. Kukaba nkako duhimbaje uyu munsi mukuru amara umutekano n'impore bisasagaye mu gihugu cyose, dufatanye mu nda ubudasa bwacu, turemesha intahe yo kwikukira, tudatinya gutera ivyatsi abashaka kudusubiza mu ihumbi. Tuhimbaje mu gihe duherutse kugaragaza ko twikukiye koko mu kwitorera ibwirizwa shingiro rihwanye no gushaka kwa bene igihugu kandi dukoresheje uburyo ukomotse mu bene igihugu ubwabo. Tuhimbaje kandi mu gihe bubaye ubwa mbere twiteguriye umugambi w'igihugu w'iterambere wizwe ukanonosogwa n'abarundi ubwabo. Uwo mugambi w'imyaka 10 kuva mu mwaka wa 2018 gushika umwaka wa 2027 tukesha abahinga barundi 70. Kuva ubu baba abifuza kuzana ibitahe mu Burundi canke kudusahiriza mu migambi itandukanye, bose bazokwisunga uwo mugambi wonyene. Turakeje izo ntwari z'abarundi zadushikanye kuri uwo mugambi. Uwo mugambi ugiye kwandikwa mu Kirundi, wongera ube kimwe mu bigabane bigize za nyigisho zo gukunda igihugu. Byongeye abo bahinga 70 n'abandi tuzokongera ko nibo bazoca bategura umugambi uzodushikana ku mwaka wa 2040. Uwo nawo ukaba uzotegurwa guhera mu mwaka wa 2022. Tuhimbaje inzego zose zatowe n'abene gihugu ziri ku kivi, kandi dufise umwizero mwinshi ko intahe yo kwikukira demokrasi n'umutima wo gukunda igihugu bimaze gutera intambwe ishimishije kandi itazosubira inyuma. Tuhimbaje tumaze imisi twibukije abarundi n'amakungu ko twinjiye mu nzira ya demokrasi ubutagisubira inyuma, mu gutangaza ko tutazorota twivuguruza kuvyo twasezeraniye Imana n'abene igihugu. Tuhimbaje kandi mu gihe turiko turafasha abakungu muri Somalia na Republika Centrafrica mu vyerekeye kugarukana amahoro na kare umuntu atanga ico afise. Tuhimbaje kandi mu gihe Uburundi bwashinze koko icumu mu makungu
ubicishije mu migenderanire ishira imbere ukubahana hamwe no gusasagaza amahoro ku isi. Barundikazi, nshuti z'Uburundi, intahe kwikukira sahaganuke twahawe. Abari barayitunyaze n'uburiraniga kuko bazi neza ko naho badusahuye byinshi hari ibindi byinshi byiza basize mu Burundi. Dutegerezwa rero kuba maso imisi yose na hose mu guteramira no guhagararira inyungu z'igihugu cacu. Twame tuzirikana ko ubutambana na mukeba adakwita urugohe. Ico ni igikorwa ca twese atanumwe avuyemwo, dutegerezwa kugikora twiyumvira abuzukuruza bacu iteka ry'Uburundi n'abarundi ibihe byose na hose. Twipfuza kandi ko zina murundi wese yomenya neza igihugu ciwe akizirikana. Kugira dushike kuri iryo hangiro bidusaba gutegera ko atagihugu na kimwe kitagira ibanga. Ibanga ry'Uburundi naryo turisanga ahanini mu bimenyetso nk'ingoma, inyenyeri y'amasonga 6, isaka, intare, icumu n'amabara vyamye bigaragara mu ibendera ry'Uburundi hamwe n'ivyivugo: Imana, umwami, Uburundi, ubumwe, ibikorwa, amajambere. Ivyo n'ibindi vyinshi niragi ryiza twarazwe n'abadushikanye ku ntahe kwikukira hamwe n'abayihabuje. Ni navyo birimwo ibanga rihambaye rigize Uburundi n'abarundi. Umurundi wese ategerezwa kumenya no kuzirikana iryo banga ibihe vyose na hose, kandi iryo banga ritegerezwa kuba uruherekane hagati y'abavyeyi n'abana, kuko utayaze na se ntamenye umugani wa sekuru. Bitabaye uko Uburundi bwogenda akagirire bukazimangana amazima yongo nk'uko abansi b'Uburundi bavyipfuza. Turasubiriye gushimira abenegihugu bose kandi tubatera intege kugira ngo ingendo nziza baherutse kwereka amakungu ko aribo bene gihugu, ko aribo bajejwe kwitunganiriza iby'igihugu mu kwitunganiriza no kwitorera ibwirizwa shingiro ize yame ibaranga mu buzima bwabo bwose. Murame mwibuka ko ubwigenge bwacu, ubumwe bwacu n'umutima wo gukunda igihugu cacu bizi imbere y'ibindi byose mu bituma Burundi bugira ijunja rijambo mu makungu, bikaratsimbataza intahe kwikukira. Twibukanye kandi ko Uburundi atari abagize leta gusa, sabatavuga rumwe na leta canke abikorera utwabo. Uburundi n'urunari rw'abene igihugu mu budasa bwabo bwose, ni kandi igihugu c'abariho uno munsi n'abataravuka. Uburundi niragi ryiza dukesha abatuboneye izuba, dukeneye kumenya ibanga ry'abashoboje kwita Uburundi amazina y'ubuhizi, amazina y'akaranga n'ubutore, igihugu c'amata n'ubuki, umutima wa Afrika. Barundikazi, inshuti z'Uburundi, intahe kwikukira mu bijanye na politike twarayironse kandi iteye ku ntambwe ishimishije. Ico umwe wese yo kwibaza nico kugwa kugira iyo ntahe itsimbatare kurusha. Inyishu tuyisanga mu civugo. Dutsimbataze intahe yo kwikukira mu kugendera ubumwe n'ibikorwa byo soko y'iterambere. Dutegere neza ko dutegerezwa gusenyera ku mugozi umwe kugira dushobore gutera intambwe mu bindi bisata bigize ubuzima bw'igihugu. Igihugu cacu carahezagiwe n'Imana. Imana yaragitatse ubwiza butamarirwa kandi bugahurumbirwa na benshi, tutibagiye ubutunzi buboneka n'ubutaboneka. Tuvuga ururimi rumwe, dusangiye imico kama n'akaranga, dufise abantu benshi kandi bakunda ibikorwa, dufise isi imera, dufise akayaga keza, dufise amazi meza kandi menshi, dufise imvura igwa amezi 9 ku mwaka, dufise ubutari butandukanye bwinshi n'ibindi n'ibindi. Ivyo vyose ni inzira irashe itegerezwa gushikana abarundi ku bwigenge mu vy'ubutunzi, bakaboneraho kwigaba no kwigaburira, batibagiye gutegura kazoza. Dusabwe gukoresha ubwenge, ubushishozi, ishaka no bukerebutsi Imana yaduhaye. Leta izobandanya itanga umwavu
uhinguye ku gihe urwanye intambamyi zitubuza kuronka umwimbu mwinshi nk'inkukura, uruzuba, udukoko dutera ibiterwa, ingwara zikunda gusinzikaza ibitungwa n'ibindi. Leta izobandanya kandi ishigikira ibiterwa njabukamazi kugira tubishore ku bwinshi mu bindi bihugu, turonke amafaranga y'agaciro yo kurangura imigambi itandukanye tutarinze kuzerinze. Mu gisata c'amasoko ntanganguvu tuzobandanya kwiyubakira ingomero z'umuyaga nkuba abenegihugu bawuronke ku rugero rushimishije, birangurira imigambi y'iterambere. Umugambi wo kugwiza umuyaga nkuba uvuye ku zuba no ku muyaga nawo nyene uzobandanya. Barundikazi, inshuti z'Uburundi, intahe kwikukira itegerezwa kuduha ishaka n'umwizero byo guhinduka no guhindura ibintu, tukagira ubwigenge mu by'ubutunzi. Byaratangaje benshi bumvise ko dusigaye twitegurira amatora atamfashanyo dusavye hanze, yaba ayabaye mu 2015 canke ayarutse kuba ibwirizwa shingiro. Kira noneho amazi masabano n'amarimvyiro kandi akimuhara akazi imvura ihise. Turibukije ko umwaka wa 2018 twawise umwaka wo gufata ingingo. Biramaze kugaragara ko hibonekeza inyifato zitabereye iyo amatora yegereje canke mu matora nyezina. Turamenyesheje ko tutazokwihanganira we wese yohirahira agasahura canke agasesagura itunga ry'igihugu. Dusavye abarongozi bose kwerekana ingingo zafashwe uko kwezi gutashe mu kubahiriza iyo ngingo. Atari uko bizoba bigaragara ko bakingira ikibaba abanyonyezi kandi bazobihanirwa. Twame twibuka ko wishira umurozi agakumarira abana. Dusavye zina Murundi wese ndacane cyane abakozi ba leta guteramira no guhagararira ubutunzi bw'igihugu nk'uko bobigirira ku butunzi bwabo bwite. Bene abo banyonyezi boja mu migwi y'abacirirwa imanza zikibiriraho cyane cyane hakurikijwe kugaruzwa umutungo wa leta. Turateye akamo abajejwe umutekano n'igendereza hamwe n'abajejwe ubutungane ngo barushirizeho gukingira itunga ry'igihugu. Abari muri izo nzego nabo nyene tubasavye kwigengesera babera akarero keza abandi barundi kuko na kare ubutera uburezi arabwibanza. Iruhande y'imigambi myiza tuzobandanya mu bijanye n'amagara y'abantu n'indero n'inyigisho, tugiye kubandanya wa mugambi wo kuzirikana igihugu cacu mu ntumbero yo gutegura urunganwe ruzodukorera mu ngata ruzi neza iyo twavuye aho tugeze niyo twerekeza. Umugambi wo kugwiza amashuri y'imyuga mu gihugu cose ufise intumbero yo kwigisha urwaruka no kurufasha kwitegurira kazoza, rukamenya kwitunganiriza imigambi ruri mu mashirahamwe, rugateza imbere n'abarumuna babwo, nawo nyene tuzobandanya. Rwaruka ntimwihebure, tegera ko mushoboye byinshi kandi ko iterambere ryanyu atari indoto nimwakoresha ubwenge, ubumenyi n'ubushobozi mufise. Nimufatire akarorero kurunganwe rwanyu rumaze kwitunganiriza imigambi kandi rugatanga n'akazi. Imbere ya vyose muramu bitwararika indero kavukire yamyiranga abarundi, kwigumya, kwiyumanganya, kugendera iteka nibanga mubigire ingendo. Abavyeyi tubasavye kwitwararika kurusha ibanga ryo kurera Uburundi no kubera akaroro keza ugwaruka n'abana banyu mu mvugo, mu nyambaro no mu nyifato. Dutegerezwa gukingira ugwaruka rwacu imico mibi ishobora kugononera kazoza. Twame twibuka ko ingeso y'urugo ituba ku rundi. Umutima w'urukundo ngufashanya, gutabarana, gushigikirana, gukunda ibikorwa n'igihugu vyamye biranga basokuru kandi bikabatera iteka bisubizwe umutamana mu Burundi. Abavyeyi bo kwitwararika kumvisha ugwaruka ko aho igihugu n'abene igihugu dushitse uno munsi tubikesha ingendo nziza yo gukunda igihugu yaranze abatuboneye izuba. Bo kwitwararika kandi
indero yo kuziko no kugarukira imico kama n'akaranga vy'Uburundi. Barundikazi, inshuti z'Uburundi. Imbere gusozera twashaka tubibutse kwitegurira umunsi mukuru wahariwe ikomine wama uba mu ntango z'ukwezi kwa Myandagaro. Babura amatari na bamusitanteri tubasavye guheraheza ibikorwa bizokwinjirwa muri kuno kwezi nyene no mu misi izokurikira. Ivyo bikorwa ni bimwe mu bigaragaza ko twikukiye koko. Ninaryo ganuke dushikiriza abarundi b'umutima mu kubashimira ko badushize imbere. Tukongera tugatera iteka abahizi n'intwari z'Uburundi bitangiye intahe kwikukira no kuyihabuza. Twashaka kubamenyesha ko dutanguje icese kwinjira ivyaranguwe mu gihugu cose gushika mu kwezi kwa Gitugutu. Turakeje kandi ubushikiranganji bw'abakozi ba leta n'akazi bwaraye butahukanye ikibanza ca mbere muri Afrika mu gutunganiriza ababwitura. Ntitwibagiye no gukeza abo bose badahengeshanya gutera iteka Uburundi mu Burundi no mu makungu. Abo nibo badutera kwishima no kwishimiriza mu kuririmba tuti Burundi bwacu, Burundi buhire, shinga icumu mu mashinga, gaba intahe n'ubugabo ku bugingo. Dusozereye dusubira kwipfuriza umunsi mukuru mwiza mwese, tuwuhimbaze tuzirikana ko ari twebwe dutegerezwa gutunganya ivy'igihugu cacu, tugateramira n'ubwigenge bwacu. Dutsimbataze intahe kwikukira mu kugendera ubumwe n'ibikorwa byo soko giterambere. Imana mushobora vyose yezagira Uburundi n'abarundi, intahe kwikukira yiganze mu Burundi. Murakoze.